abantu ntibazi ingene iminyororo y'u Burundi imeze. Iminyororo y'u Burundi imeze nabi cane. Abantu bakunda no kugirirwa torture bakababarizwa ubuzima. Bobo barabigiriwe imbere yuko bapfungwa. Inyuma yaho ndashobora kuvuga yuko atavyo basubiye kubagirira. Ariko barabibagirira mu bundi buryo bareka kubabaza ku mubiri. Ariko dufate hari abacishiramo bakabangira nk'abantu ko baja kubaramutsa. Harabo aho bapfungiwe ni habi. Iminyororo y'u Burundi ureka kuba warapfuye ariko bisa no kukwica. Hagize kuba habi ibyo kurya ntibabironka, abantu babo ntibabashikira uko bashaka, urwaye ndaca avuzwa uko bikenewe. No kuvuga novuga yuko urengeye yuko umuntu igihe cyose apfunzwe aba amerewe nabi. Mu Burundi umuntu apfunzwe n'umuntu amerewe nabi cyane, kandi mukavyumva abantu bakaba bamerewe nabi atani ubanza baraca. Umengo mu kubagirira nabi, mu kubashira ahantu habi bamerewe nabi, umengo ni igihano bariko barabaha. Ico gihano naco ntigihuye n'amategeko, kuko umucamanza niwe wenyene avuga ati umuntu ndamuhaye igihano iki, ariko bafise igihano atarubanza baracibwa.